Witwa gute? Kanyana Sorel. Sorel wotubwira ama activité atatu wo kukomanda umuturiste canke umuntu wese yaza mu Burundi atova mu Burundi adakoze. Ijambere na mbere ni kugenda kuraba Lac Tanganyika. Ica kabiri amashute do Karera, ikindi naco hari byinshi byo gukora ba mbwa izo zibinzo zijemo ijambere nako. Kuja he Faidizal. Ego. What about food? Like nanja wongeye tunzwe mu Burundi tariki. Oh, ego igitoki cyo mu mazi. Oh la la. Ça c'est la plus délicieux mu Burundi vraiment. Ikindi naco numukeke. Hama isombe. Dada ni activité wo kukomanda umuturiste canke umuntu aje gutembera mu Burundi yo atova mu Burundi adakoze. Ubwa mbere na mbere ni kugira tour ya Tanganyika mu bwato canke ya Rusizi mu bwato. Bashaka kubona crocodile du Nil canke ukabona les hippopotames canke hari ahaboro nkunda mu Rusizi Tanganyika na Rusizi bihura gutyo muga ntibivangana. Nabikubwiye utarajayo ntavyumenya. Fo kujayo. Nitwa Irakoze Lasia Noela. Utirikiranwa. Ikintu yova mu Burundi adakoze cambere mpereye mu gutembera nuko atoza ataravye Tanganyika. Tuse Tanganyika nziza cyane nkuko Darlene yabivuze, hariho ahantu nanje nama nkunda ashaka ko tuhagiye ahantu Rusizi na Tanganyika bihurira. Aho hantu benshi bahora bahibaza esko bihurira he kubera ko byose ari amazi nyene abantu bakabibura. Hamica kabiri nukugenda utari umukeke vraiment. Basa nukugenda utari umukeke, hamica gatatu naho ni ingoma zo mu Burundi. Nta kintu nkunda nk'ingoma vraiment. Ingoma ziwacu danse traditionnelle yariyo yose yo mu Burundi bavuzamo ingoma ndayikunda. Nitwa Noria ni nziza. Fiskeri irakoze. Ego ngenda babaza akabazo kamwe mwotubwira ama activité atatu mwoko komanda umuturiste canke umuntu ari wese baje gutembera mu Burundi batova mu gihugu adakoze. Biravana n'umuturiste kuko umuntu wese afite ngene ibintu akunda aho abantu bavuga ati ndakunda ahantu hari bruit nyinshi ahagize mugabo je pense yuko quand même uri nza mu Burundi quand même il faut pas kugenda utabonye gishora ingoma. C'est surtout ça à l'intérieur du pays. Deuxièmement, si tu veux voir les plages, Kajaga, Rumonge, Nyanza-Lac, kugira ubone la richesse que suffit c'est le lac Tanganyika. Aussi, il faut pas oublier l'ambiance. Il y a Bujumbura, budget. Donc, il faut quoi sohoka, il faut de la place Mazanzi, Vinothèque. Donc, je pense qu'il y a une activité à l'Inia. Ni menshi mugabo biravana nama preference y'umuntu umwe wese. Nawe uzumva gute? Nkuko abivuze hari ama activité menshi ngai Bujumbura umuntu ashobora gukora yaba Bujumbura yaba ayo ruguru hari ahantu henshi ho kuvisita ahubwo abatouriste karibu cyane. Ego